Tugorore ibiganza duha Imana icubahiro yatuvye amahoro shobora kibe c'Imana mwese ndabaramukije mu izina rya Yesu. Zengura Bibiliya dusome ijambo ry'Imana. Nta bindi vyatuzanye, nta bindi vyakuzanye, ni ijambo ry'Imana. Zengura rero ndabaganiriza ijambo ry'Imana. Musomyi wa Bibiliya abe hafi adusomere igitabo c'ivyakozwe n'intumwa. Vyakozwe n'intumwa igice ca mbere ku murongo w'umunani tugeze ku murongo wa 10. ariko muzohabwa ubushobozi Mpwemu Yera niyabazako, muzoba ivyabona vyo gushingira intahi Yerusalemu n'i Buyuda hose n'i Samariya no gushitsa ku mpera y'isi. Amaze kuvuga atyo aduzwa babona igicu kimukura mu maso yabo. Bagihanze amaso mw'ijuru, akigenda abagabo babiri bambaye impuzu zera bahagarara iruhande yabo. Amen. Nimwakire neza ijambo ry'Imana. Murakoze cyane. Ndabibutse yuko haya n'amajambo Yesu yabwiye abigishwa. Yesu amaze gupfa akazuka, ntiyagiye mu ijuru ubwo nyene, yiyeretse abigishwa iminsi 40 ngo ababwira vy'ubwami bw'Imana. Iminsi 40 ngo ababwira vy'ubwami bw'Imana. Ndakwibutse yuko amaze kuzuka yazukanye n'abera abakoyantu bari bugaranye, ngo babona abera akanya gato baca barababura. Ariko ndakwibutse yuko ca gisuma ku musaraba atarafa gisaba imbabazi, kimwe kiratuka Yesu ati nambura umwana w'Imana. Ari abantu batagira indero, ibaze agomba gufa agatukana bene data. Tinambura umwana w'Imana, ikure ku musaraba natudukureyo. Kindi kiravuga ati wowe nta ndero ufise na gatoyi, twebwe badoye kwica no kubomora amazu y'abandi, ariko Yesu nakibi yakoze nk'ubu umutukiye iki? Kiravuga ati Yesu ndakuvugiye unyibuke mu bwami bwawe. Ubwo nyene kiba cashitseyo kica gishika muri paradizo. Ndabibutse yuko cinjiye mu ijuru kitarinze kubatizwa, ni cabatijwe carize Yesu kiba cashitseyo. Ica kabiri nico cabaye ca mbere gushika kwicara ku ntebe muri paradizo, nico cabaye ca mbere kwinjira mu zushasha muri paradizo. Ico kiricara Yesu azukare n'Aburahamu. Aburahamu agize gutya ashika muri paradizo asanga kiricaye. Wageze ngaha gute? Kiramwishura ati n'ubuntu bw'Imana. Sifa kwa Mungu. Yera kabigishwe iminsi 40 ngo ababwira vy'ubwami bw'Imana. Aha rero yagomba kuja mu ijuru abasezeranira Mpwemu Yera. Ndabibutse yuko inyuma yo ngaha haciye iminsi 10, ari uyu musi abigishwa baca baronka ico Yesu yabasezeraniye. Shaka ndabaganirize akamaro ka Mpwemu Yera. Ibintu bitatu akamaro ka Mpwemu Yera, tuce twisengera Imana, tuce twitahira. Akamaro ka Mpwemu Yera, warabiyereka arababwira ati vyoba vyiza nkagenda. Nagiye Mpwemu Yera ntiyoza, cyababwira amajambo baramwati mwigisha, iki ni gihe cyo kugarukana ingoma ya Mesiya. Yesu aravuga ati si vyanyu kumenya umunsi cyangwa isaha, ariko muzabwa ubushobozi Mpwemu Yera niyabazako. Muzoba ivyabona vyo kushingira intahe i Yerusalemu ni Yudaya no gushika ku mpera y'isi. Haca iminsi 10, uyu munsi no barose Mpwemu Yera. Urukundo Yesu adukunda turamushimiye yuko yaduhaye Mpwemu Yera. Urukundo Yesu adukunda rurenze kure
ruruta rwa rundi ukundana n'umugabo wawe, ruruta rwa rundi ukundana n'umugore wawe. Ubwo gogo rufise aho rugarukira. Yaduhaye Mpwemu Yera, abandi bose rufise aho rugarukira. Reka ndakubwira akantu kamwe navumbuye mu ijoro. Tugikora ubukwe, turakora ubukwe, dukoze ubukwe. Umunsi wa mbere naragenda madami ngasanga atarajya natevye. Nkafate kubera kutariye ngo nje nakurindire sishobora kujya wotaje. Iyi ngimwe andindira. Iyi nga ya kabiri kubera kutarengo nje sishobora kujya utaje. Ukwezi kurahera aguma yihangana ndindira. Amezi abiri aheze yakamiritse neza. Ndamusigira inkoko. Arayicopora cyandateba. Inje sanga ariko arayataka. Ndavuga ati kutandindire ngo nje nakubikiye musorori. Ndakwibutse ni Yesu wenyene niwe yavuze gutya ati ngo guhera uno munsi sinzojya sinzonywa ntarabona umugeni nakoye. Abandi bose barafungura utaraza. Ni Yesu wenyene nimuvuga ati amina. Niwe wenyene atarajya kuva duka mu ijuru narajya naranywa. Abandi bose barataka atarashika. Inga ukwezi kumwe yaguma yihangana ati ndakurindira kwezi kwa kabiri kubita icakura. Ni Yesu wenyene. N'abakongomani baraduhenda. Abakongomani iyo babuze umuntu abitwa barega baramufata ukibaza ko aza kumukurikira. Bafashe rero kiziga bagisize mu makaburi bene data. Yo arasara. Muri waje. Ananiyaje bagafata karusha abantu bagafata ngo agomba kudumbukiramo. Hira mumurekuye gusa. Ashize ku munota kubitafa. Mbona ingiyemo. Ariko agora abantu niraje. Murekure gatoya. Mbona ingiyemo. Ariko Yesu wenyene niwagukurikira gushika ku iherezo. Nimuvuga ati amen. Abatuzi nanye nimugira gutya mwese twage. Haleluya. Ni Yesu wenyene gusa. Rabona ingene bagora abantu ngo mbuni wacu unazana ngo atamukutana hemo. Amen. Inkuru rero iryoshe. Kamaro ka Mpwemu Yera. Turashimye urukundo rwa Yesu yaduhaye Mpwemu Yera. Cyambere kamaro ka Mpwemu Yera muri urugendo rwo kuja mu ijuru. Kamaro ka Mpwemu Yera. Akamaro ka Mpwemu Yera. Iyo mukristo afise Mpwemu Yera agira ni fire. Imodoka itagira fire iragonga. Ubushobozi bwa Mpwemu Yera ni fire. Ndakwifuriza kugira fire mu izina rya Yesu. Aho ubusambanyi bwabaye bwishigira fire.
nutagira fire ku mugore w'abandi, nutagira fire ku mugabo w'abandi, bazo kumongora, bazo kumongora. Reka umugore w'abandi sha, reka umugabo w'abandi, nutagira fire bazogufata, bazo kumongora. Fise umugabo umwe twahuye atamenyo afise, none twari kufise amenyo ni kubereka mubari nikamata ko bibi wabata bakanitoa meno, ati kubera kutagize fire ku mugore w'abandi. Uyu mugabo nukuri nashobora kuvuga sheri, avuga ngo fei barayakuye kubera atafire. Nyegageza mugeze umbwira ati tugire fire, tugire fire. Ubwo bushobozi ni fire, buzaga ubushobozi. Mpwemu niyabaza ko fire cyambere ni fire. Yosefu agira fire kwa Potifari, niyasambana ariruka yagize fire, yari mu bushobozi. Fire no ku mudomo no ku munwa ugire fire. Pastor aheruka kubatiza umuntu ashaje nk'umutamakazi, aravuga ati mutamakazi wifate neza. Ati yifata neza. Ati mukecuru bombe menwa ngo ndakubatiza mu izina rya Data n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera, amina. Agiye kumushiramwo, mukecuru acarasama ngo Pastor ati nakubwiye gute ugara umuntu? Ngwego ndaza kugara. Ati nusubire kwasama. Ati ndakubatiza mu izina rya Data n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera, amina. Acaramushiramwo mu mazi muri Yorodani, wa mutamakazi ashise muri Yorodani acarasama. Ati amukuyemo umutamakazi. Ati mutamakazi tubonagize gutya arayamize. Pastor ati nakubwiye gute? Nakubwiye bombe menwa, none urayamize. Ica kabiri uriyugumuye, mukecuru ni kubereke. Ati nagomba n'akanwa kabatizwe. Ari abantu batarabatizwa mu kanwa, ari abantu batarabatizwa batagira fire. Ubwo bushobozi ni fire. Niba gutuka gira fire, niba kubeshera gira fire, ugira fire mu izina rya Yesu. Haleluya. Muzaga ubushobozi. Mpwemu niyabaza ko ni fire. Muri kige dukeneye fire. Vyabaye vyinshi. Nace yare ku mapave jewe, nari niyambare nyene uruzu rugera hari, ndaca ku mapave cyambona ubukobwa butanu nukuri bunyirutse inyuma. Ngo sheri ngo jendi sheri wawe, sheri wanje tubibanira mu Carama, bunyiruka ari butanu. Ngo sheri yari mwijoro ndavyibuka, sheri candahengera bunyegere kwera ntihabona neza, candabukanga. Nace ndavuga ati murazi wandi waje ndumuzimu ndabaja. Caburiruka naje candiruka. Iyo abandagira fire naje naca ndabusanga ate dukane fire mu izina rya Yesu. Muzaga ubushobozi. Mpwemu niyabaza ko ni fire. Abantu benshi fire yacitse, bariko barata abagore babo, bariko barata abagabo babo ngo ni mubi, ngo nibakwiranye. Fire yacitse. Ariko uno munsi dukeneye fire mu izina rya Yesu. Mbwirira mugenzi umwe ati dukeneye ubushobozi fire. Cya kabiri, kamaro ka Mpwemu Yera n'amavuta. Mwijoro naririmbye indirimbo ivuga ngo ati mama vuta Yesu mbone kwaka, uruva n'amavuta. Ndabibutse yuko amavuta afise akamaro muri
amavuta. Fise urugi rumwe muri iyi minsi gwaguma ruvuga urwo rugi. Nugure wacoma ngo madama tururugerezo uhamagara basoma. Ndabatereka ndakwereke canzana amavuta. Cashira hajya ku mapata pyo pyo pyo. Cashira ku mapata. Shize ko amavuta nigwasubiye kuvuga. Ati madame reka rero umvirize. Nugura ngo kubereka amavuta yagiyemwo ariko atarimwe amavuta ati umukristo arimwe amavuta nakoma induru mu kigeragezo niyagwaye, ariko abatarimwe amavuta niyagwaye acamera nka kimwe n'urugi. Nibanye ko naba baraba bose gusa kimwe n'urugi. Mugira mugeze mwira ati dukeneye amavuta. Umukristo arimwe amavuta arahanugwa kubera amavuta atuma ibintu vyoroha. Umukristo arimwe amavuta aroroha, no mu bikorwa vy'Imana aroroha. Abakristo barimwe amavuta, abajenama barimwe amavuta, n'inama niteba. Inama imara iminota 30 ati mwarangije, ati twarangije kubera harimwe abantu barimwe amavuta. Umurongozi pastor aravuga ati yemwe ibi nibi barimwe amavuta, ati ego ariko batarimwe amavuta. Avuga ati yemwe ibi nibi oya ndafise ikibazo. Ikamara amasaha 2 ariko abarimwe amavuta ati shenga no nyimana murabona ibi bintu mubibona guke cyangwa bari mu kanama ibi bintu mubibona gute. Abarimwe amavuta kwera borosha ati ego mu minota 30 ariko abatarimwe amavuta murabona ibi nibi ati oya je ndafise ikibazo. Turabona ivyo ntibigoroye neza. Undi ati urazi ko je nduwakera. Ibakazana ibintu vya wakera. Inama ikamara amasaha 2. Mugira mugenzo mugira ati vyabakera tubireke dukeneye amavuta. Vyabakera iki? Dukeneye amavuta. Umukristo arimwe amavuta Mpwemu Yera n'amavuta. Uno musi dukeneye amavuta mashasha, ni muvuga ati amen. Jo ku rusengero wacu ni mu protokoli. Nico gituma muramubona nacerewe. Aya mbana banje guprotokora mu rusengero. Mana banje guprotokora mu rusengero ngaca nyororomba n'akamoto acanza. Hari igihe protokora abantu batarimwe amavuta bakangora. Hari ku rusengero guzura. Ngaca mvuga ati yewe nkabona umwanya ati yewe igirayo. Kaguma araba hariya kwamenga ntiyanyumvise. Kume n'umuntu agagaye atarimwe amavuta. Yewe igirayo umwanya nawe ubonye akaguma araba gujye ngo ndamukoza ko ati yewe niwe ndiko ndabwira kaca ndabati nibiki. Ngaca mvuga ati uyu muntu araza kumpitana. Kanigere go protokoli ari araza kumpitana. Abantu barimwe batarimwe amavuta baragagara baragorana. Ngaca ngenda hari igihe protokoli ubundi ngati yewe igirayo nundi yicara kaca ndabati nibiki. Jewe ndo wakera. Ati uyu wakera araza kumpitana kwera. Tukeneye amavuta tuba abantu boroha. Mu misi yose turaba protokoli nka 30. Rero urumva si twese turimwe amavuta. Akaba umuntu mu protokoli rero. Yewe aca agenda abwira mugenzi we. Aravuga ati yewe igirayo. Acaranga. Nati yewe oyi icara ngaha mwana. Aravuga ati yewe igirayo aguma vyimvye. Ndabibutse yuko icuma kitarimwe amavuta kikaca gihura n'ikindi kitarimwe amavuta birajyana. Urumva amugiye yigirayo umuntu atarimwe amavuta nawe nta mavuta arimo
jewe naca nihungira nkati umuntu araza kumpitana, ariko mu protocole ati yewe igirayo aguma avyivye. Rega niwe ndiko ndabwira igirayo, kumbe ari umuntu ahagaze hariya yarushe. Protocole yari ati yewe ikibanza kirari, ati yego ndakibona, rindira ati yewe igirayo aguma avyivye ukamenga ni kukudendo rwarundi ruvyimvye. Ati niwe ndiko ndabwira igirayo aguma avyivye. Araraba umuntu yarushe, uwo ariko arabwira nawe yavyimvye umenga ntiyamumvise. Ati we igirayo kubera atamavuta afise, wa wundi mu protocole aca yumva ibintu bitanguye kuduga ino, tanguye kujyana, aravuga ati rega niwe ndiko ndabwira igirayo. Aca yumva wapi, aca aramufata pisha, ni wowe ndiko ndabwira. Aca terera hariya ati uzora uvyimbira iwanyu wapana mu nzu y'Imana. Arafasha terera hariya ati uzora uvyimbira iwanyu. Abahuye n'undi atagira amavuta bica birajyana. Ubantu hagoye turungika wa wundi atagira amavuta tuja hariya. Bafa kumubona atemwe muyegeranye. Dukeneye amavuta, nimuvuga ati amina. Mpwemu Yera na amavuta. Mu Kristo muri imisi dukeneye amavuta. Tuba abantu tworoha, nimuvuga ati amen. Icagatatu akamaro ka Mpwemu Yera, aratuvugira. Agira gute? Aratuvugira. Ndagoma mu kibazo ufise akuvugire mu izina rya Yesu. Akuvugire uronka akazi mu izina rya Yesu. Akuvugire vya bindi vyuguruke mu izina rya Yesu. Aratuvugira. Cyagiye byari bikomeye i Burundi. Jewe narahunze na madame. Twaba kumutakura. Birakomera. Turahunga, bamwe bahungira mu Rwanda, abandi muri Kongo. Twari dufise udufaranga dukeyi, tuca duhungira muri Tanzania. Uyu muri Tanzania ni modoka n'abandi benshi n'ababosi. Iki dushikana ku soko Tanzania ku mugoroba, tuca turashika. Abafise amafaranga tuca dushika, itike riraduherana. Turavati kazi madashisi Tanzania. Bamwe baja mu mahoteli, abandi baja mu miryango, abandi bariha ibifaranga tebana. Iyi ngimwe nange barariha. Twebwe tubiri iyo tuja niyo tuva. Yewe baba we, turarabana na madame ubwo buriko burira. Kamaro turashimiye Yesu yaduhaye Mpwemu Yera. Mpwemu Yera aratuvugira. Ndabati madame none nangahe wasigaje mu gashakoshi? Ngo oyaye. Yewe. Dati none tugenda gutate nawe raba. Yo urumva ngo ngire we munaje ndabe. Ndiyumvira buriko burira sifiza nunja. Ndabwira ati madame rero turabana hari urusengero tugendeyo tusaba indaro. Madame ati oya urabona ntituhamenyereye, none tubigenza gute? Cyandabwira ati madame rero nzanira indirimbo ya wokovu hani mu soko. Nzanira indirimbo ya wokovu turirimbe, nitubona baje, nitubona harimo umukristo tumusaba indaro. Madame ati murabona ngo ni mu gihugu c'abandi turirimbe bave badufata nkuri oyaye uririmba hano ntuza amategeko yaho. Ndabate madame wewe genda wicare hariya. Wicare hariya we gusa ugumurindira wicare hariya. Madana mwadego ngiye kwicara cafata urushakoshi rumeze nkuru acarabwebwetana acaricara. Cafata indirimbo ya wokovu. Musoko abantu bariko baranura. Mpwemu Yera aratuvugira, nimuvuga ati amena. Chandirimba indirimbo ya wokovu y'amajana 291. Candayifata ndugura muri wokovu. Madame yagiye hariya. Natangura
mimi mwenye hatia nilikombolewa, Mwokozi alipojitoa. Dhambi zimetungikwa msalabani, alipojitoa Mwokozi. Alizarauliwa, alikataliwa, tupatanishe na Mungu. Alizarauliwa, alikataliwa, tupatanishe na Mungu. Dhambi zimetungikwa msalabani, alipojitoa Mwokozi. Alizarauliwa na kukataliwa, tupatanishe na Mungu. Alizarauliwa. Ndaririmba we, hanariko ndaririmba nuka yamaso shadawateka nugurure ndabe ko baje. Alizarauliwa. Chambo na baguma baza Batanzania tie, tunasikia nyumbani mutambo na baguma baza, bareka kwanura baguma baza mu mutima ati Yesu mvugira. Alizarauliwa, alikataliwa, tupatanishe na Mungu. Chashika mukindi gitero rero. Yesu mwenye upole na mwenye upendo ananitaka rohoni. Nimepata uhuru kwa Yesu Mwokozi alikufa msalabani. Nimepata uhuru kwa Yesu Mwokozi alikufa msalabani. Yesu mwenye upole na mwenye upendo ananitaka rohoni. Nimepata uhuru kwa Yesu Mwokozi. Ndaririmba chambo n'umugabo mwafise ya modoka yitwa Land Rover. Aragati iyo nyimbo mbona iko mutabo cha kubita fire. Achaza kumviriza chingiza gucaca ndamubona ati Yesu uyo nyene. Alizara aratuvugira nimuvuga ati amina. Ndaririmba shika mukindi gitero cha nyuma zaka kugeza charafata ati shimama hapo, ati shimami hapo cyane baza ko bamfasha ati Yesu baramfasha, ati baramfasha kweli konde ivyo mugore yavuze vyashitse, ati shimama hapo ati ako kanyimbo kananikosa uko Mtanzania uko Burundi. Nikasema niko Burundi. Sasa unaikara wapi? Nikasema njonga nafika na hunga. Yo, ako kanyimbo karinikosa hemu. Ngo sasa utafikia wapi? Unipe nimero yako. Nikasema njoni gari nafika sasa hivi. Basi sijua kwenda ndaenda ati auja kunutenda kuya kwangu. Ya baba. Chanuvu mugongo uracitse. Chandaba madame ati. Chama na madame aburuse chakinda ati ni mimi madame yake. Mama temate kori wasi zugarutse kokorige wa. Akuvugira mu izina rya Yesu. Akuvugira mu izina rya Yesu. Akuvugira mu izina rya Yesu. Twagiye mwese. Hallelujah. Tashira muri Land Rover. Yewe baba we. Kubita nakayashu karikaje kubera kuririmba. Acafyo ndantu hamwe yo mu mutima turakoze kumvugira. Nje muri Land Rover. Aho narago Kongo fise. Chashikiwe inzu niniya. Charavuga ati rero icumba canyungikiriya. Yo bene data nukuri ivyumba birarutana. Nukuri ivyumba birarutana. Cyane njera mu cumba kinini. Yo igitanda kirenga 1.60 m. Yewe kubibambazi
amakaro hejuru, ahandi ibiyo wirabamo gusa. Kuja koga urumva si amazi yo hejuru, nahantu uva gutyo ukacuca gutya, ahantu hamwe mu base gutya. Yewe baba we, namwe na madame tereka amaze noge. Chandoga nyuma rero ari hano fyonda kugira amazi akanye na ayashushaze. Yewe baba we, kubera nyene sinzi yo bijana iyo biva, nibagirwa ca fyonda cane, acaza amazi menshi ashusha turira. Acaranura da! Chanda gabanya. Ndavuga ati ntaco kazima nashise mu cyuma. Bene data, naroga ngaca nihanagura, ngaca nja mu biyo, ngaca nigira gutya ati haleluya. Urutanda runini. Akuvugira mu izina rya Yesu. Akuvugira mu izina rya Yesu. Haleluya. Charavuga ati siku ya inga utakuya ku kanisa uimba ile nyimbo. Ya mu mutima ati hageze gushika gusa. Hageze gushika. Yewe. Twashitse kuwa mbere. Turajya turanywa. Umunsi wa mbere yazanye isorori nini ya irimo inkoko. Ibikoko binini. Naje nari maze nk'amezi 3 ntajya gakoko. Yewe baba. Ndavye inkoko ndayiraba ati aho nababuriye mwari he. Yes. Urakoze kumvugira. Cyane hagatoyi kugira isoni nyene urabona urantu abandi. Cyane hagatoyi kusahani kumbe yambonye. Hapana ile nyimbo ni bariki kama tururu kuwa. Akatia rukuwa mu mutima ati ugone ko nashaka we. Akuvugira ronga runini mu izina rya Yesu. Haleluya! Akuvugire. Ko beta mu mutima taona kumuri wari he. Yo madame acharajya. Kwa Mungu bacha bamendirimba. Bama indirimbo ndahiririmba. Naje kuririmba ngo neza soma murongo wa neno la Mungu. Mu mutima watevye kuvuga we. Chandigisha. Tumara amezi 2. Bene data. Nukuri ubwiza buca mu kanwa. Amezi 2 namazeyo. Akabiri navuyeyo wamenga nakarabo. Madame yari yavyibushe inyuma y'ikigo vyaje. Yewe baba we, akuvugire mu izina rya Yesu. Haleluya! Akanyuma mumara wa Mpwemu Yera adwa kwihangana. Agwe kwihangana mu izina rya Yesu. Mu mageragezo agwe kwihangana mu izina rya Yesu. Hari makamba umukozi w'Imana cy'imyaka nyingahe aja kwigisha, agiye kwigisha yarafise abana harigisha yigishije nuko acaragenda arazinga ibitabo agenda shonje abantu hari abantu benshi mu rusengero nuko duharagenda two bamuhaye nyene bari bemereye kuraze ahantu hose n'urutonde rwaho. Jafata Bibiliya caragenda n'umugore twana yadusize muhira. Akamaro ka Mpwemu Yera duha kwihangana. Caragenda. Agiye acashika ku murima munini uva hariya gushika hariya. Uyo murima ibigori vyari vyeze, ibigori biteye uburoho vyeze. Acarashika.
Ashitse araba ibigori, ahura n'amageragezwa rero. Araraba, ariyumvira ati none, abwira madame ati raba ibigori biva hariya bigashika hariya. None tuhanyuye kimwe, hari icyo aza guhomba. Umugore nawe aravuga ati nakundi wowe raba tangora. Iyo mukozi w'Imana ashika ku kigori, acara agifata agomba guhanyura. Agombye guhanyura agize gutya, akamaro ka Mpwemu Yera kaca kamuha kwihangana. Ati ihangane nawe ushonje ntuhanyure, yagize gutya, acarareka. Ashika ku kindi, aravuga ati iki kico ndagihanyura. Agize gutya, hanyuye, akico ndamize gutya, akamaro ka Mpwemu Yera ati ihangane. Acarareka. Umugore naguma mukurikira, acashika ku kigori canyuma. Aravuga ati kicoco reka ndagihanyure cengirako. Aca afata ikigori n'amaboko abiri, arakigira ngo umutima ati ihangane, akamaro ka Mpwemu Yera arakireka. Aravuga ati madame tugende. Madame ati naco tugende. Aca baragenda. Iyo mukozi w'Imana kumbe mwene umurima yari yazindutse kuri aba bantu bamwiba. Kandi niyo barazundika, ariko uyu munsi yabwiye umugore wiwe mugwiza atunga ati je nawe uranja muri siporo, ariko sinja muri siporo uyu munsi ndateramira ku murima. Yari yazindutse guhera saa 11, aramuraba cabona ingene arenze, acarataha. Ku mugoroba umugore we ati uvuye? Aturazi ko nari mvuye kuraba imirima. Ati madame, ati sa murabona wa mukozi w'Imana wavariya? Ati turiya mukozi w'Imana n'umuntu w'Imana. Ati gute? Ati arakundana. Atakundana gute? Ngo yashise mu mirima yacu, yashika ku kigori akagihezagira. Ngo ashise ku kindi akagihezagira. Ngo madame ashise ku canyuma ntiyagihezagiye n'ukuboko kumwe, yagihezagiye n'amaboko abiri, arabihezagira. Ati madame kwa Mungu tujeyo, kandi ntitugende uko nyene dutwara imifuka 2 y'ibigori. Kubera yarabihezagiye. Madame wati nivyo. Nuko aca yumva baradodoye, bafashe urugendo rurerure n'imodoka, bica baca binjira mu biro. Ati mukozi w'Imana, wowe uri umukozi w'Imana usengera bose. Narakubonye hajya nari mu murima, niho nariko ndaraba. Narabonye ingene uhezagira imirima yanje, ushika ku wa mbere uhezagira. Rero twaje tuzanye imifuka 2 y'ibigori kubera wayihezagiye. Yo carabana n'umugore. Umugore waca korora amosozi. Igituma umugore we yakorera amosozi ni kwera yamubwira ati tangora. Nawe ubushobozi bwa Mpwemu Yera bukamushoboza ati reka guhanyura. Arabata mukozi w'Imana ngo ibi bigori nivyahera zozana ibirayi, nivyahera zane ibindi, gushikaho urazi ko fise ibintu vyinshi kubera wewe uri umukozi w'Imana wabihezagiye. Aca shima Imana. Akamaro ka Mpwemu Yera araduha kwihangana. Agwe kwihangana mu izina rya Yesu. Akuvugire mu izina rya Yesu. Akuvugire mu izina rya Yesu. Haleluya. Ndabibutse yuko Yesu yavuze ubutumwa agenda ataburangije, na batayo agenda ataburangije. Naje sindi Mesiya, naje sije Ntigahera. Haguruka dusenga Imana.